Fanny Lavine yaramaze igihe akunda guhabwa ikintu bise ishano isomo nkuko nanjye vyashitse mu kwezi bakarima nka gatatu kandi nkivuza Imana ikabikora ariko ubu ngubu reka nshimira Imana akomeze neza cyane. Fanny Lavine yaramaze igihe aguma ahabwa ishano kandi cyane nuko ufungura mu mwana cyane bimeze gute na cyane cyane yuko bavuga ati ubishano sima kuri fungure bashobora no kuri gutera mu muyaga bimeze gute guhabwa ishano kwawe warakize iraho nyene tutaravyibagira bya bere turaza kubigarukako reka tuje kwa Ribat ni umwe mu bantu musango mukinana kandi novuga yuko mu maranye igihe kinini kuko jende bukakuva Fanny atadutangura kubona yuko filme ziwe zikaze Ribat bari kumwe Mr Solo kuri no munsi mukinana muri madami papa hajya anye ibintu biba bimeze neza cyane ariko ngo no mu buzima busanzwe urumva ngo ico kibazo nyene ngo cyaradutse muri mwebwe ubuzima busanzwe ngo mushaka kuba bafakazi ngo dushaka kuba bafakazi birashika nyene bikaba vyaseri sindabitaho ikibazo bikakogwa nyene bikaba vyaseri tukava mu buzima bwa filme ndwi bagira basomane bace barabikata hajya ngo barabandanije biravugwa yuko madami wiwe yamusize mu ntara ya Ngozi ko ni asanzwe avuka burya ngo madami we ngo arakurembeje ngo agufuhira sana. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagira murazi ko tukundanye cyane bimeze fresh turakundana muri gwa rukundo nyene ndakubwira ati fasha warafashe tuse turi ngakora twafashije reka ngire ngize cyavuze na cyane ko ari kiganiro twakoze ari umama agwaye mu kibitoki ca Rugombo akeneye ubufasha n'ubu aracakeneye ubufasha kugira ashore gufashwa kugira ashore kuvugwa muraza kumbabara ko ndagacishijemwo Imana ibahezagira muri hose turi kumwe nande turi kumwe n'umufakazi ariko n'umufagazi muri filme ndibaza ariko zaza kumenya byinshi bitandukanye ni Fanny Lavine mwakunze kandi ndetse n'ubo mugikunda na cyane cyane kuri filme umufagazi abandanya kubashira hagaragara mubandanya kuryoherwa ndetse ndabona bashimira cyane ukuntu muyikurikirana cyane Imana ibahezagira muri hose reka renda mwakire mu bwa Star TV ndazi ko mwarimo mukombe cyane ari benshi bamuntu baravuga ati tuzanire Fanny Lavine ubwo dushore kuyaga nawe cyane cyane hari muri commentaire tutifuza commentaire zanyu reka renda mwakire mu bwa Star TV abaramutse aho muri hose ndazi ko mumeze fresh. Fanny karibu sana. Asante sana. Umeze neza cyane. Asante sana. Ndakunda bige mukuntu ba pronounce numva nanje umega no vyigira ariko bacha banyita umupete kaje bise ijungo ry'abagabo sijuri nini subiramo tumva asante sana. Asante sana. Turamugiza abakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana ni muri ni nka kiritire y'abarundi aho ugeze hano raramukanya tibite bimeze gute abakunzi ba Star TV ndabaramukije cyane nari ndabakumbuye hama abatamerewe neza Imana bagire neza bamerewe neza nabo mushimira Imana ndabakunda cyane. Ejo wagiye gusenga cyangwa waravyibagiye? Oya sinavyibagiye. Oya birakunda gusenga nka kera none iga gusenga n'ubuzima fatigwa n'akazi ugasanga wasivye birashika rimwe rimwe nyene abahaciye mu duki kugira ushobore gusiba nyene hari gihe nkubumba naryamye ntevye samedi navuye nko mu kazi ntevye cyane ngaca isanga nacerewe cyangwa nyene byangoye. Fanny gusora filme bita umufakazi reka mere kuri ico kibazo gusora filme yise umufakazi na cyane cyane ko dusanzwe tuzi ko Fanny atuye atamugabo basanzwe babana ntivyazanye ikindi kintu abantu baravuga ati mbega nto busoye filme ko rusanzwe udafise umugabo musanzwe mubana mu rugo sinzi uko ari abo bavyumvira sinzi yuko nanje sinzi uko inspiration nayikuye kuko yuko nibana gusa nyine byaranjemo numva nyine nakora filme yitwa umufakazi iyi série nta nuko yari yatanguye buryo yitwa umufakazi ni prepare nari nayise Angel mugabo ndavyumvira ko titre nyine kugira ntangwe kwisobanura bwareka David umufakazi ego. Okay, kuri Fanny Lavine amaze gusora filme umufakazi abantu bashobora kwibaza ati Fanny mbega barafaka tuzi ko umuntu yafakaye aba ari umuntu yaba yabuze umugabo wiwe akitaba Imana tuvuge yuko umuntu bavyaranye na Fanny Lavine akiri muzima ari ngaho nyine mere fresh kameze fresh. Okay, cyo ni kibazo cyane cyambere bivanye ni cinema umufakazi ifilme iri kwirabica bigacika ego
babwire no nabakinyi ba filime ati filime yanjye iriko irabica bigace abakunzi ba série ubu umuntu atekarara no kuri série umupfakazi arahomvye nukuri iraryoshe igumana uburyo jeje nyene ndi mufana wayo sindayimenyera ndashobora tureza kuyikora nkayiraba nkayiraba iraryoshe rimwe inyigisho nyinshi rimwe nyine sinzi ko nayivuga rimwe ipiripiri n'ibitunguru n'ibirungo byose iyo abantu baturanye iyo ingo zifatanye iyo urundi rugo rufunguye cyane rugahaga urundi rugo rukabona hariya hariko harajayo isamaki mu rundi rugo ntaziriyo hari asamaki zitariko zirajayo barababara shatse kuvuga ati iyo uriko uraronka views abandi batariko bararonka views bivanye n'akazi mukora ari kamwe bigenda gute ku rundi ruhande mbega nta gafuwe karimwo ko dusanzwe tumenyereye ko mu Burundi iyo urundi afunguye agahaga hari ababara batafunga bishatse kuvuga abandi bakinyi ba filime nibishika nyene bakavuga ati afana natujanye ibintu oya nabona ubunye abantu twese ubunye turiko turaronka amavyuzi n'atari menshi mugazi ico kimwe na kera ubantu ko abantu baratanguye kuraba ibintu by'abarundi turabishima je mbona bose ari sawa nyene abavuga ko fani yishima naho bimeze gute hari sanzo wishima none we ntunzi nta kuntu twofata iyi sinema y'umufakazi kaza tuyikunda kaza tugira mariage iyo nta gumufaka yo chihindura izina yecho tuyihindura izina mbega tuyita gute nkeka cyo tuyita urugo kandi watagase muri no minsi usigaye wisigiye oh have ujya za usanga bahagaritse kubara hariya mu Gatumba ubu ziracariho ibi ni wari maharage wenda mbe okay by the way reka mvuga ati congratulations na cyane kuri filime umufakazi umuntu yakoze iciza reka tukivuga kihari na cyane dusanga tuzi ko Fani usigaye ufata kadege cyane nibisanzwe we amahera yo kuriha ya ntuzinya covid ntaca gutwaye 60 miliyoni yari Starboy urasa bo ico umuntu akenera citangira rero namba baba basaba yo 60 cyangwa nayarenga ufise vision y'ikintu ukeneye gushikako utegereje citangira ukayariha turazi ko kurondera connection n'abandi bantu basanzwe bakina akazi usanzwe ukora cyane nk'uko je n'abandi mu journalist ngo narondera connection y'undi mu journalist asanzwe tuye mu kindi gihugu cyane mu gihugu kibanye usanga bigoye connection yawe we na bakina filme mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko ari ukunze kugenda cyane imeze gute connection yarafashe bimeze neza cyane bimeze neza ndashima Imana vraiment ikintu nshimira cyane n'abafana kuko abafana nibo bageze ibikorwa byacu kure hama nabo bandi bastar bakatubona rero biroroshe iyo uriko wipresenta ku wundi mustar akabona n'ibikorwa byawe yuko nyine biriko birakora umuti aho bica byoroha sico kimwe nuko uja kumpresenta ko mubwira ibintu atabona n'ibikorwa byawe yego hari n'inumva abafana nibo babikoze n'Imana uko biri kose ibikorwa uko biragenda urabishima amajambo mabi cyane trofe zo mu gihugu kibanyi wazibonye gute paraporo izo mu Burundi aho bamaze kuba trofe mu gihugu kibanyi cyane baba bamaze kubwira ko no trofe zo mu gihugu kibanyi ko zitegurwa cyane oya ahubwo hariho festival ndimwo ya Zikomo Award mugani baratubwira nyine batsinze ne baraprograma Zambia ne baraprograma shobora gusanga nzoronka trofe cyangwa sinzi ego gusa nyene biraryoshe anose gutanga amatrofe ibintu by'amafestival niteka kuri umu artiste kuko uragenda wogura kamaso kamenya ico gukora kamenya ico guhindura kandi ukanamenyana n'abandi bantu eko biraryoshe bamwe bati Fanny Lavine n'umwana wa Festica ababivuga nabo hari impamvu babivuga uri umwana ngo wa Festica ndumwana wa Festica bugute ndumwene gihugu ubushimwe ngo n'ubwi wawe cyanga akaya nakaho Demoro warasaje Starboy uri umwana ngo wa Festica ibintu ibintu bya bindi bahora bahabajwe kera biboye je gabitotse none ndashaka kubona rega ko babuguha byaturi abantu baba bibaza yuko ucabusigarayo uca bugumayo warasaje Starboy ukuri abantu bacha bibaza ko buca bugumayo Fanny Lavine ubushimwa sigaye afise Festicab International du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi meilleur long métrage catégorie nationale ubushimwe Fanny bamuha ujya hanye na nje kuraba ko abushikana mu rugo ndiko ndabubona ngo
urabona ko ari mu ijisho n'ibiki ijisho ryatabutse ni visuel iri jisho bisigura nka vision kwera okay turagahejeje turakabona bisigura ni nagaruka ndosura kuraba ko atakagurishije aka nako ni Fanny Lavine akaburya ntiwagahawe hariya kwanuzenya kwa basandi hidden talent aka nakandi mwakabonye narinzi ko yabupushije ariko urunago n'uruki iyi ni ya Bollywood iyi niyo nahawe na Bollywood bayanditse ko byanditse kuri certificate n'umuceri n'amatomati ibyo kuruka rega ntabyo nzi ndumupeyisi okay reka tuzisubizeyo wazibonye kwa hozi bibana bizikiganire bibana bizikiganire kubera ko jewe Ainzi ko bagurisha ubukoro ko muri umeze nk'izahabu bungurire none yaje umuntu agera bugurisha bungurire none nagugurira yes of course nanivuze ati uri umwana wa Festika bivanye nuko umaze gutwara ubushimwe bwinshi kandi nibaza ko atari ubwo bwonyene hari ubundi bushimwe butari ngaho ego hariho utwo bataduha trophée bakaduha ama certificat na envelope gusa kubera ko je muri Festika bone bamaze kugutwa twonyene oya ndamaze kuronka n'utundi okay hariho competition heruka kuba novuga yuko ari wabaye wa mbere wabaye wa gatatu burya filme yanje yabaye ya gatatu nanje mba uwa mbere ba meilleure actrice okay na filme yanje yongere ba igira meilleure image yego tukiri aho nyene bamwe baridoga cyane imyidogo myinshi cyane yabaye mu bakinyi ba film ati Fanny Lavine niwe yiteguriye competition acatera yihereza agashimwe ico cyo tukivuge kwikina cyane ko hari benshi bavuze ati competition wagiye kwibabwira hageze hari ibintu byasabwa kugira utogwe ntibabaye bakibikora bivanye nuko bababwiye uteba sinzi ko ari we wababwiye ati competition irageze sinzi ko ari wabiteguye bamwe bakavuga ati byo bavyateguwe n'umukonzi wawe atabarizwa hano mu gihugu cy'u Burundi cyo tukivuga kwishora kuduha insiguro nyayo nyene ikwija amakondisi competition yahe hari kujya competition nyene wabaye wa gatatu filme yawe yabaye ya gatatu ige ni Festika Festika neze yo mu Burundi iravuga ko ari we ngo wayiteguye kugira ngo gayowe ariko imyidogo warayibonye imyidogo sinzi jivyo onyisi ndabikurikirana abantu ngo bidode cyangwa bagize iki ico nkora ico ngira stable je nkurikirana nakazi kawe kumenya ngo nakayanyidogeye umutima wanje utakibi unyagiriza ivyo sindabimenya vraiment ntanzi gufite abantu usanga mukora akazi kawe nta na gato abayifise nabo bahanura iki shani bareke kwibabaza kuba bariko bari hohotera Javre urishije cyane abasanzwe bakina cinema bandi ku rundi ruhande reka tuvuge kuri ya Mutama Berindo waye basanzwe bakina hariya n'abasanzwe bakina kwa Fanny Lavine kuko turakunze kubona kenshi ariho amajambo dukunze kubona ari hava ariko abandi sinzi ko bataratera imbere cyane kugira twumva ayo majambo bimeze gute na cyane ko Berindo waye mugeze kuba mukinana mugeze kuba muri inshuti ariko hari igihe kenshi ukoze ibikorwa cyane ugatera imbere turabona amajambo atandukanye bimeze gute erega bana ni batahuye Jaberi ntitwigeze dukorana nka timu imwe yarafise timu yone nje nkagira iwanje akanika filme namba mpamagaye ndamufashe nkamufasha namba ari iwanje nanje nkagira akamfasha kandi filme burya ntuvuga ngo ucukumu ukoresha abantu babandi nyene amasura yandi nyene utegeze bagumuhindura kugira ngo filme zewe zigira kanovera zibanda naye nkuko ndiko nkorana na Libert cyane mu mufakazi ntunategura iyindi ariko kinari umugabo wanje notegura no mu buzima busanzwe numva ngo nyene ngo byakomeje umviriza notegura iyindi série ibandaye no cyane hone ndamugira umugabo wanje tukira aho nyene tutaravyibagira bya Beri turaza kubigarukako reka tuje kwa Libat ni umwe mu bantu musango mukinana kandi novuga yuko mumaranye igihe kinini kuko jende bukakuva Fanny atadutangura kubona yuko filme ziwe zikaze Libat bari kumwe Mr Soro kuri no munsi mukinana muri madami papa hajyanye ibintu biba bimeze neza cyane ariko ngo no mu buzima busanzwe ngo numva ngo ico kibazo nyene ngo cyaradutse muri mwebwe ubuzima busanzwe ngo mushaka kuba bafakazi ngo dushaka kuba bafakazi birashika nyene bikaba bya seri sindabitaho ikibazo bikakogwa nyene bikaba bya seri tukava mu buzima bwa filme ndwi bagira basomane bace barabikata hajya ngo barabandanye warasanze ndakwereka ama behind scene none ni mwacha munga katamga gakuramo tuhave genda twebye navyo ariko bimeze gute mu buzima busanzwe na Libat mu buzima busanzwe turaho turi inshuti turabagenzi tunyene turamusura mwifuza cyangwa bakwifuza ndamwifuza dukorane
oya mu buzima busanzwe dara vie privée apana kuri kamera ivyo none wumva ivyo ari byo kuvugira kuri kamera wowe nyine urinze uvuga ngo dara vie privée oya nibaza n'umuntu dukorana neza tubanye neza nta bindi ariko dusanga tuzi ko Ribat batazira solo the hero na cyane ko ari film imeze neza tuje kuraba twandike solo the hero taza kubona cinema nziza imeze neza cyane na cyane ko igice gikurikira kigira gisohoke biravugwa yuko madame wiwe yamusize mu ntara ya Ngozi ko ni yasanzwe avuka burya ngo madame wiwe ngo arakurembeje ngo agufuhira sana oya barabesha barabesha madamu we n'umugenzi wanje famille yiwe yose n'umugenzi wanje utegezwa kumugira umugenzi kugira nyene ushaka nyene biragenda free oya na famille yiwe yose n'abagenzi banje rero ivyo binde abantu biyumvira bobo ntavyo biyumviye navyo biyumviye kubera ukuri barakuze turagaruka kuri Abel na Fanny cya kibazo nyene twari turiko bimeze gute mubanye gute Abel na Fanny babanye gute twumvishe bari abantu badukurikirana ko atanzigwe hari twumvishe bari abantu badukurikirana ko hari inzigo kugira bamenye ukuntu badukurikirana kuko ari ibintu bica kuri rezo social abantu bakavuga ati mu Burundi ko iki dufise imitima mibi turazi ko imitima mibi hari ariko tuba twifuza kumenya ati mbega ujya umuntu abanye gute nori oya nyene abantu baravuga ibintu byinshi bitandukanye umuntu akaboneka akiyumvira ikindi ariko vraiment nta mutima mubi hari hagati yanje na Abel kubera ko nkuko nabivuze narahinduye abakinyi nkuko nawe yahinduye abakinyi nta bindi bintu duhe turaramukanya bishitse tugasangira nuko ariko hari sati zitandukanye twamatona kuri Fanny Lavine yihanikiza abantu ababwira ati ndabisavye ndushimye kubavuga amazina kuko nta kamaro ko kubavuga amazina ndabisavye jewe munkure mu kanwa je Fanny Lavine sati zawe wihanikiza abantu ati ndabisavye munkure mu kanwa jewe kuko nafashe screenshot ndabisavye abo bantu baguma bancafuza banshira mu kanwa kabo okay vyarashitse rimwe mugabo sinavuze nkuko vraiment je nta stati y'ubugogi nkiyo no kwandika wapi naranditse ico gihe n'umuntu Fanny ya sometimes barakivuga nayo mbwa je mbona umenga nigihe cyanye uratu nubigaragaza nyene nakantu kari ndani nyene stable jawe abantu nyene bamvuga ukundi n'ababa batanze hari n'igihe umuntu aba adashaka kukumenya akakubona uko akaca kwiyumvira uko nyene kubera ko nyene batakuzi cyangwa kibaza ko akuzi ntatakuzi sinoje nta mutima mu bifitiye abantu ndabakunda mwese nabanyanga ndabakunda Hani vyani yo kuri kamera nyene kugira tubereka abantu ko yaje sindi ngajya vraiment jewe shavuye ndashavura kandi shavura nabi sana okay turava kuri ivyo bibazo vyabo bantu je ko nanje nta bibazo dufitaniye je nanje ivyo bikuba ko nanje yorabimba ko gasanga hari umuntu ariko aranya nkatacamora kandi je n'umuntu no stress je nta muntu mfise nanka kuri inosi kandi ivyo banyibaza ko hari igihe kenshi usanga atari ivyo okay turaja kuri bimwe novuga yuko narabaza sometime Fanny Lavine yaramaze igihe akunda guhabwa ikintu bise ishano isomo nkuko nanje vyashitse mu kwezi bakarima nka gatatu kandi nkivuza Imana ikabikora ariko ubu ngubu ikashimira Imana akomeze neza cyane Fanny Lavine yaramaze igihe aguma ahabwa ishano kandi cyane nuko ufungura mu mwana cyane bimeze gute na cyane yuko bavuga ati ubishano sima kuri fungure bashobora no kuri gutera mu muyaga bimeze gute guhabwa ishano kwawe warakize jewe starboy je naratangaye mbere naratangaye kubera singe mu mihana nta n'umubare nkunda kujamwo sinzi ukuntu vyagenze vraiment uretse no kurirya gusa hari n'ivyo bamaye ndatambuka ku maguru ndamera nabi uravyimba amaguru nyene ndakimba amaguru aramereye nyene nabi ariko n'ubu ndacariko ndifuza nyene n'ubu ndacariko ndifuza ariko sino rikebajya ari nk'umuntu yoba yaraje ngaha bitera ngaho mu rugo usanga bitambutse sindabizi vraiment kuko bimaze igihe mugabo meze neza ubu ndashima Imana warikingije mu fresh narikingije amaraso ya Yesu nene iyo bibaye ukabona warozwe cyangwa ukabona wahawe ishano aho nyene direct nicaye ikintu cyo wibaza ko cyatumye baguha iryo shano cyangwa bakaguha iyo sumu cyangwa gatambuka ivyo bintu nta birebire mba shaka kuyumvira ko kuko nivyo ca bimbuza iterambere ry'ibindi bintu kuyumvira ibintu bineze imbere iyo mbonye ko naririye nagomye mbyibusha abantu kenshi bariye baca bonda we mbona imisoso ari imisoso imisokoro n'imisokoro Stable urasa bana ronze gatoyi hamandongera ndasubira ndavyibuha ego cuguma wirira inyama y'ingurube akashanda kumbe inyama ajya ntayikunda y'ingurube ya none ko inyama z'inka gashaho ari kibazo ubu kabenze nyine ntuzokarya tukamumwa sindakarya bwa nzokarya yes of course reka tuvuga ati
kubabikoze reka tubasengere kandi tubabwira ati mare baba bari sha ababikoze nitse none uko atari mwabo bariko barandaba ariko namba hari uwo yambonye urazinda gutera inkuru niwaronka abansi benshi uzotera imbere sha uwo muntu no kuri yabikoze imana imubabarire nyene nta kundi ariko n'umuntu udakiza umwasi wawe niwe muntu wa mbere atangura kuza kuraba ibintu vyawe kugira arabe ukuntu yo guponda kandi agaca gusigira vyuzi wari ushaka ibintu bikagenda neza cyane kandi abonyemo gatusa akaca ahereza mugenzi wiwe ngo raba kugira ngo bakoze akaba gukoreye ko amavyiza ariko aragwira sha nyene imana bababarire kandi bakomeze Fani muri yo misi gusa nyene mbona ubuzima atari bubi wajya mbwira usubire mu gihugu cy'u Rwanda ndagubwiye sanumvisha ko nyene nkavuga ati reka nyene ndabibagije wait and see ubu usanga waraguze cya kintu bambara ngaha abantu bamenyereye kujya mu ndege zona cya kintu cyo kwiseguza ujya hajya muranda bibona kujya cinde ukasanga umuntu aragwama ngo ati urabimva cyo ni kiki narakimenye ubwa mbere narakibona no cya kintu ni kimwe batwara muri piscine urugerageje kuraba hari ukuntu menga ni bya bintu batwara muri piscine kugira ntunyiki kumenya cyo mu ndege ubu nafanira vine ngo amatosumira ngo asigaye gifisi kugira afashe indege bize byorohe kwigamira gutyo nawe zote tujana ishaka zwe tugire mariage kugira dukuri filime umufakazi yesu we sawa kendi sabe dukore mariage tene inkwano none none hajye usaba ngahe oya inbox to we turi imbere ya kamera nonyemera ko tugira mariage atana 10 hanze ego kwe nshira urukundo imbere hama ibintu bigafata inzira none hama abavyeyi banje nawe abavyeyi bawe twababwira ati ze muraza sometime muhira tubakwita igitenge kimwe umutamari ya costume buke warasaze boy warasaze Fani turazi yuko reka tuje mu kazi kawe turazi ko amadiri mu Burundi na cyane twebwe dusanzwe dukorera ku ma social media usanga agoye cyane mbega nta societe zaza gupropose Fani Lavina cyane ko tubona filime umufakazi iri kwirakwirikirwa cyane nta societe irazivuga ati ushobora kunshishiriza ka publicité muri filime yawe umufakazi bimeze gute idiri canke urazironka nyene ukatupiria mbari kule ati byohonye wapi oya ni sawa vraiment ndashima imana ubu hariho DH Telecom kuri bintu by'ama impression turiko turakorana hariho kandi amazi kandi turiko turakorana hariho 1xbet turiko turakorana hariho nikyo mbiko ndabibagiye hariho byinshi nyine turiko turaba ariko hari yindi deal waronse gushira mu iguvu nkeyi cyane imena mu Kayanza ndetse wagiye urakorana ntuzenya uratembera uraraba ukuntu bimeze ngidiri ngo warayihevye kandi ngo harimo akanoti cyane ayo namatwa nsumuye oyaye uwigize umunebwe ngo kujya mu Kayanza umva birakugora sana oyaye hari nyine ibitarajya mu ngiro hari ibyo nasabye bitekerezo kubanza kujya mu ngiro kontra nyine yudura hama dutangura ego urumva nyine rega umuntu wese abise ukuntu apanga akazi kiwe narabonye ko yari mwagiye kuhatembera nawe mvuga ati reka mbaze amakuru buke ya nuko kandi turashimira amasosiyete ariko aritabira kugira ngo dufashanye mu kwamamaza ibintu byabo natwe adufashite mu mugongo nukuri mani bayizagire cyane kandi n'abandi muze tubakorera ama publicité tucishe mu mafilme yacu kugira ngo tugaragaze ibintu byanyu mukora yego tutibagiye kujya gufungura muri Buddha's Food and Drinks twongeye tuje kwivuza muri bamaze babanjane numve ko biryoshye uraze tubwire no kwivuza muri Clipper iri imande yisanga amaze sana ivyo byo kujya ndabikubitse amanumve ko bimeze fresh amaze zo ndavuga ivyo nari biraryoshye cyane okay Fani bishitse akabo murozi yotangura kurogana ha murozi yawe kayewe yawe oya sino murozi jewe yabishitse oya sino murozi ntawo hari cyembaza ati bishitse ukabo murozi wewe utangura kurogana utangura kuroga satani kandi nawe wabaye shetani cyanamuhera ko nawe washobora amagapfa hama je nkatuma mpfa jewe nkatuma mbicungu satani namwishi ubwo je rwanda umurozi imana vyongora kwimbabarira ariko nishe satani imana nawe yambabarira kubera iki woza kwishaje shetani kandi n'imana yarayiretse ntiyice oya satani bugirira ikura vyongera vyonga cyane umugari impamvu imana nawe yayiretse ntiyice kandi ntivyari kubinaniye rero baza kubura amavyuzi bigenda gute satani cyangwa abantu bigatuma bagira amashari yo kuturana we numva ndayishe ko amavyuzi mu Burundi cyo bamenye oyaye kuronka amavyuzi ntivyo mva ngo nuko yishe shetani none hari umuntu areka kuraba umuntu kubera inzigo cyane nuko basengera nyene reka twisengere dukore cyane twongere twisengere bizogenda neza Fani Lavine nuko avyibushe cyane ajya afata gake
akunda jewe gufungura sinzi umuceri ni n'umukate ibyo nzonga zanje nkunda umuceri n'umukate aho uri muri ente nawe umuceri imisi yose reka wanzanye Fani bishitse akava mu gihugu cy'u Burundi igihugu yifuza guturamo ni cyane kubamo Australia bakunda Australia cyane hari abarundi kazi benshi cyane amasaha yo gufungura kuri Fani ni sangahe oya je singira isaha vraiment fungura aho ndaboneye aho ndonkiye umwanya no muri babandi arabige musanga avuga ati je no tumandika guhaga ariko nkaronka akantu nguzandadokora hariya agasuguti oya akanyama jewe ndiye ndarya hama nkaheza atamwanya bose naho nkabireka reka tuje mu buto bwa Fani ikintu mama wawe canke umuvyeyi wawe yagukubitiye nubu utazopfa wibagiye ryari kosa riri grave cyane kuri wewe kandi nubu iyo dukoze ikintu tukira abana turakora ibintu tukabona yuko atari grave kubera tutaba turamenya ariko umaze gukura abona ko ikintu cyari grave ikosa wakubitiwe n'abavyeyi nubu kivuga ati ryari grave ushobora kuri tubwira iryo kosa nari mvuye ku ishuri cyasanga batetse ubugari candarira ndakoma induru ngo yongo twari ubugari mana turagowe urumva rero bamubaca barankubita kubera urumva kuvuga ngo turagowe kandi ibyo kurya bihari ngo ni kubera ubugari sinakunda ubugari rero urumva baca barankubita nta kuntu wari kuba kari kurubuga cubuta ukagaruka kubuzobo oya ubwo musi umenga naciye nirigwa inzara waciye wirigwa inzara menga sindavyibuka neza nari nkiri muto cyane okay Fani Lavine reka twifuriza iterambere ikiyago dukoze nibaza yuko atari kibi tuje kumushigikira Fani Lavine wandike Fani Lavine official cyangwa wandike umufakazi wanditse gusa umufakazi ukagira muri rosheshe nibaza ko nawe wosora indirimbo no munsi zotangura gutora filime ya Fani kubera ko iriko irarabwa cyane gose nsoro bimeze gute odo amakuru yi Soro araho arikara rekura nyene série ya Soro ubu nyuma ko baraba gice 8 uyu munsi cyangwa ejo gisa cyenda kiraza muramurara muri editinga we na Soro muri mukazi ka filime oh yahavye mbisa babarira ese mvuze muri mukazi ivyo ntacyo ndabivuze ko uriko muri editinga mukazi ivyo ntacyo ndabivuze ko je nkangira murakazi ari ku mashini rero urabishika nanjye ndi muhira nkakura n'agapira ndi kuri editing Starboy ndakwisabye ibintu bishika ndakwisabye kandi twari dukundanye kera cyane twarankanye rero twarankanye abakunzi ba Star TV murakoze cyane kudukurikirana kandi mumushigikire Starboy wanyu agure micro agure ibikoresho bikwiye kandi jene bazi barabona vyi telefone ngo ni style nibyo kutaraza kudukoresha ibiganiro n'amatelefone wapi cyane hera ku bakunzi ba umufakazi ego ndiko ndavuga tumuterere wowe niwaza n'ibihumbi 5 ndi 5 nanje 5 cyangwa ndi 10 no kuri micro azoyigura sistire hama agire na studio nziza kuko Starboy vraiment umukuru turakeneye na partnership nziza umuntu aza kamwanga inoti muri Star TV akamwanga ndikorere partnership kuzikora gute hari ibintu biba bikeneye kugira ikintu kibe kiza do please tuba tukeneye ama partnership aza umuntu afise inoti akamwanga mu inoti tugakorana hama tukabona ego dushigikirane twese bizokenda neza ego nambarira abantu bagize amavyuzi nambari 1000 bingahe ni twatanga 10 micro tuzoyigura ibintu bigende neza wowe ugendo yamaye neje ndabwira kuri micro yiwe wagenda yamaye navyo navuze yamaye mu commentaire ndikati ujya hajya hanye behind ikiganiro nyuma y'ikiganiro jewe uzompamagara ugo muyigure unyeke ngo haburaya zoca ndayagura nawe zo yagenze uvuga ati maya deplace mafati nta kibazo ciao okay mani bahezagire cyane abakuzi ba Fani Lavine nibaza yuko nimwakunda Fani nanje mukankunda ibintu bizoba byiza cyane nimwakunda Starboy mugakunda Fani ibintu azoba ari byiza cyane bavuga ati fasha warafashije twese turi ngakubera twafashije muri gwa rukundo nyene dufashanye tumushigikire turabe ibikorwa vyiwe iyo umuntu azanye ibintu vyiza Fani ari mu bantu ariko baratuma ifilme zo mu Burundi ego harabaye bamugisha ariko kuri uno munsi generation iri kurakora ubu unye novuga yuko Fani ari mu bantu ariko baratuma ifilme zo mu Burundi zirabwa na cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuko turabona Asia yakubise ko linki kuri estate yiwe turabona n'abandi bayaka n'abandi batandukanye bakubita ko linki bisigura yuko Fani kujya kuntu bakoze collaboration byaratumye mu Burundi batangura kudushigikira n'abandi reka tubasabe abagiye mu gihugu cya Tanzania nabone ndazi ko n'abatanzania bariko bararaba ifilme zo mu Burundi kanabone mwese tubashimire aho muri hose Imana igwezagire cyane ego ubwo rero ikintu uciye nyibutsa nta
nkavuze wavye ibyo gushikana filime ndondi kure hariho na projet natanguye yo kugira doublage filime nkayikina mu Kirundi nkacampa indi company yitwa Kiltrad ikayisigura mu Gifaransa rena zone ziko ziraja kuri YouTube bazirabe bazikunde bagire igifano n'abakunzi y'Igifaransa ego turakeneye yuko nyene filime zacu zigira kure zosari gahera français bagende kuri channel ya 3fa campagne bagire subscribe abagize subscribe kuri channel yanje ya Fanny Lavine baje no kuri 3fa campagne bagire subscribe baje Fanny je ndashaka abakunzi babashigikira Fanny Lavine baze kunshigikira ego vraiment kubera ko mutamushigikira benshi bifo bazi ni baze bashaka okay imani bahezagire wewe umaze kora subscribe kuri Star TV imani guhezagire cyane uri umuntu w'umugabo uri umuntu ushaka iterambere ryanje wewe wakoze subscribe kwa Fanny Lavine na uri umuntu w'umugabo uri umuntu w'umugore byose ni fresh imani bahezagire behind camera twari kumwe n'umusaza Meshaki imani guhezagire cyane bye bye ciao ciao wakoze nawe kuza kunshigikira bye bye